umusore w'umunyabrazil nyuma yuko amaze iminsi ariko aravuga ko ashobora gusohoka muri equipe yitwa Real Madrid. Icambere kiryoshe coco nuko umusore arakomeje imyimenyerezo yiwe amaze guhagaruka muri Espagne. Umunsi nambonye mu myimenyerezo yirukanga kabisa karahava individuel agoma akora travail individuel ari umusore ntagarika même chose kuri Kylian Mbappé twabonye agaragara ari kumwe n'uwitwa Achraf Hakimi, même chose kuri Vinicius twabonye ariko arakora imyeza ari kumwe n'umukinnyi wa Chelsea Joao Pedro mugenzi wiwe, même chose kuri Dean Huijsen nawe nyine bandanye gukora ari muri Espagne, même chose no kuri Enrique Philippe Moreira dos Souza nabonye yanangaje mu mazo bana yabamufasha muri process de récupération kugira ngo ashobore kuba yogaruka vuba. Benshi muri rusange bari ku kivi batitaye kuba bose okacyange bagoma ariko benshi muri bo bari kubandanya gukora. Real Madrid nayo yakozino ekubitaho conditions zigera kuri zibiri isaba kugira ngo ibe yorekora umugabo yitwa Rodrygo goes. Hale Rodrygo nafsa bana babiri cyangwa batatu. Rodrygo ni papa double mu papa ahubwo menga afisa mahasi papa bade ngomba kubirondera nkabizana. Real Madrid saho konso zigana kuri zibiri Landry iravuga ngo condition ya mbere iri butume equipe nakiri butume umugabo yitwa Rodrygo goes asokani wacu. Ya mbere nukubanza wenye n'ubwite akatwereka ko yifuza gusohoka muri ino equipe. Ni kubanza Rodrygo akerekana ubushake bwo gusohoka muri equipe yitwa Real Madrid. Niyo condition ya mbere. Condition igira kabiri ni yuko acaboneka equipe itanga miliyoni 100 kuri Rodrygo goes. Turi musi miliyoni 100 ivyo kuvuga ngo tuganire kuri Rodrygo ngo urumva nta urumva ni 100 cyangwa araguma ngaha muri equipe yitwa Real Madrid. No munsi ugiye kuraba umugabo yitwa Rodrygo goes je no vyita yuko Real Madrid na Rodrygo bari mu gakino ariko agakino ntabona n'ubundi kazoza kako gakino canke impera yako kubera ko no muzi mvuze ngo nagakino Perez yegereye umugabo witwa Vinicius Junior aramuganiriza ibinyamakuru bimwe n'ibindi bitanguye kuvuga yuko umugabo witwa Vinicius Junior bishobora kurangira no vuga ngo agumye muri equipe Real Madrid. Nca ntangura kwiyumvira rero none no munsi naguma muri equipe Real Madrid Xabi Alonso akazoza ka Rodrygo akabona mu buhe mu yihe sura aragaha iyihe shusho kugira ngo Rodrygo goes yiyumve nk'umwana wa Real Madrid ahari kandi azogumaho. Kubganje nkavuga ngo aba bagabo iyi ni piège bateze Rodrygo goes ahubwo bicare bumviriza nuvuga ngo offer yindi migwi bari kuri umwana aje kurondera ubuzima handi sino. Kubganje ugifise umugabo witwa Rodrygo goes uribuka guhera muri saison ya 2020-2021 Carlo Ancelotti agaruka muri equipe Real Madrid yasanze equipe Real Madrid ifise abataka bagera kuri babiri Vini na Kylian Mbappé na Rodrygo goes wanashaka ndamushiremo ndetse n'amakosa Asensio mugabo ntibariko barakoreshwa cyane. Nawe nyene acashikira muri ivyo bintu ahitana umugabo witwa Federico Valverde amugira umunimero 7 bon agakina muri mediana 4 mugabo Federico Valverde amenera ko nimero 7 gusumba handi. Ukabona ngo ni Ancelotti nawe nyene ubwiwe ntariko arabona icizere mu mwana yitwa Rodrygo goes. Mugabo Rodrygo goes yarakiri muto ntiyari bwa prove yuko agomba ko mu grand joueur. Kugeza umunsi no ngo batwara Champions League saison 2022-23 canke 21-22 iyi batwaye batsinze Liverpool kuri finale. Warabonye iminsi yose umugabo witwa Federico Valverde n'ubundi bakinye muri mediana 4 agakina nk'umuwinga. Kugera umunsi Karim Benzema asohoka muri equipe Real Madrid. Rodrygo goes ntiyakinye muri equipe Real Madrid batakana na Vini kubera novuga ngo ya convince umumenyereza ahubwo kwabaye kubura wa mu nimero 9 ashobora kuza mwiza agafashanya n'umugabo witwa Vinicius Junior bikaba ngombwa ko bigaragaza umwana witwa Rodrygo goes bica birakunda. Mugabo nuno munsi equipe isuye kwisanga muri kakaga ko gutunga abastare benshi muri equipe bagashira ku munzane mbega turakinisha nde turekende kuko hano vyanka bikunde. Ico umugabo witwa Xabi Alonso ariko aratwereka nuko mediane bishobora kuzo biganjemo abagabo bagera kuri 4. Ndavuga umugabo witwa Chouameni ntagomba kubura mu kibuga, ndavuga umugabo witwa Jude Bellingham ntagomba kubura mu kibuga, Federico Valverde ntagomba kubura mu kibuga, hiyongera umwana yitwa Arda Güler. Abataka baza kwisanga ari babiri n'ubundi kandi abataka bisanze ari babiri biza kugenda gute? Sacrifice ni Rodrygo
Rodrygo atangwa sacrifice kugira ngo Mbappe na Vinicius Junior bakomeze guprova yuko ari abakinyi bakuru. Hano rero je ku giti ciwanje ndiyumvira ngo Real Madrid ni giki kiko kiratuma bariko baragandisha transfer y'umwana yitwa Rodrygo goze mu gihe bo mumenyereza bereka ngo muri projet yiwanje nta mwanya hafise. Mugabo umwana nawe pujinga avuga ngo kwa Real Madrid ngomba gukora vyanke bikunde ndo nk'umwanya ese kuzoronka kwa kangahe? Kwa Mbappe, kwa Vini, kwa Ardogirere konzi no ku nimero 10 nabashobora kuyadapta. Mugabo no munsi Madrid ariko kumesa kamwe kavuga ngo ni Rodrygo goes uri ku isoko equipe yiyumva kuko sinibaza ko umugabo yitwa Rodrygo goes aya mafaranga Liverpool tanze kuri ugo ekitike iyo Rodrygo goes ari ku isoko Real Madrid yamaze kubiransa imiliyoni 95 ziguzwe ugo ekitike kongera ko 5 kuri Rodrygo gatanga ijana kamuzana vyari ko ari ibintu bisanzwe muri equipe ya Liverpool. Mugabo no munsi ugenda urabe equipe nyinshi ziripfuza Rodrygo. Real Madrid hari ukuntu mengi iri kubigendamwe bigura intege. Jero sindiko ndatahura eske baripfuza iki muri kazoza ka Rodrygo nk'umugwi wa mureze nk'umugwi amaze gukorera ibishoboka kubera ko nubwo tutovuga vyinshi Rodrygo ya Real Madrid ariko ivy'ingenzi ivyo vyarabitanze. Hari bikombe vyinshi no muzi bafise vya Champions League harimo aporo ikomeye cyane y'uno mwana muto. Rero yari umwana kuyo gufatwa ukuboko niba bagomba kumurondera umwanya muri Madrid baragomba kurekura imwe mu mayirema akomeye kugira ngo Rodrygo goza asigare. None hizo yerema hatageze yivamo rekura Rodrygo aje kurondera ubuzima handi. Yani amakuru yanditswe n'ikinyamakuru COP mu gihugu cya Espagne aravuga ngo Rodrygo tugomba gukora ku bintu bibiri kugira ngo asohoke Madrid. Atwereke ko yifuza gusohoka ariko kandi aboneke equipe idwa miliyoni janza amafaranga y'amanyaburayi. Reka ngaruke ku ivyo bintu bibiri mu buryo bwagutse mpere kuri Rodrygo goes ubwiwe. Tumuzi gute Rodrygo goes yaragezaho yumva ko yokwifuza gusohoka muri equipe ya Madrid? Nico kibazo ca mbere. Nta kibazo mbona kukujanye no kugwa miliyoni jana mu gihe Rodrygo goes yavuze ko agomba gusohoka Madrid kuko naje ndagakora ndagaruka ariko point ya mbere ikomeye wanashimisha kudeclencher ibintu byose Rodrygo aremera kuva Madrid. Ni giki cyo tuma Rodrygo goes asohoka Madrid? Donatile tumuzi nk'umukenyi adatinya concurrence, adatinya kugwanira umwanya kuko ibi yavyerekanye kenshi bivuze neza. Yagwaniye umwanya rimwe n'amagagenga kwa Fede akavyemera. Yagwaniye umwanya rimwe na rimwe ukabona ngo arakinana na Mbappe na Vinicius bishake byanga ariko ari distinct. Nuno munsi nyuma yuko Mbappe yagaragaje ati jewe nifuza kuri Madrid akaburungu ko yaronsa amaofre menshi mwaka uheze, abatari bakavuga ngo ni umwanya mwiza wo guhungabanya Rodrygo kuko abona ko Vini na Mbappe bamutwara ubustare kumbure Bellingham akabari ngaye inyuma bakama bavuga Vini Mbappe Bellingham ni bamuvuge nawe akavuga ngo iyi ere yanje mugomba kwishira ko baravuga ngo ni umwanya mwiza wo gufatira na Rodrygo kugira ngo tube twotanga offer yemere gusohoka mugabe ivyo byose Rodrygo yabirengeje kamasa aravuga ngo si umwanya wo gusohoka kuko ahubwo amakuru ava mu amwegera avuga ngo Rodrygo goes yama yiteguye ko muri challenge agahabwa umwanya kerekana yuko akwiye kuba muri Madrid. Nyuma mu bakinyi bakunda competition bakunda kwama bagwanira umwanya nabandi kugira ngo bame baduza ugwego gwabo uko bukene uko bwinje kuko dufata karuri abantu baravye equipe ya Madrid mwakwezi gwera mu kwezi kwa 11 probably mogeza mu kwezi kwa kabiri Madrid yari fizo umukinyi mwiza yitwa Rodrygo gusumba Mbappe na Vinicius na Bellingham probably. Nani bitsindo rero bariyemo amasitse ya mariyemo mwana yarasigaye akina umupira ukabona ngo desordre hagati ya Mbappe na Vinicius na Bellingham ntibimuraba akina umupira. Iyi competition amayibamo gusa ikintu gihari cyonyene uno munsi equipe yarahinduye philosophy. Ushobora kuba wifuza kugwanira umwanya ariko bakawukwima. Buryo birakunda kuvuga ngo reka generekane ko ndi mwiza paraporo ya naka mugihe ariko uwo mwanya wagize gute wawuhawe. Iyo utahawe mwanya wo kuvuga ngo negeza kugwanira nabanaka urasohoka. Niyo nunca ngavuga ngo Rodrygo n'umukinyi mwiza bien sûr mugabo abakinyi beza bose niba muri projet z'abamenyereza bose beza. Urashaka kuri umukinyi mwiza mugabo mwiza kuvuga ngo muri projet yanje sinda kubona kuko ivyo nshaka gukina ndabona ko mvise nakana nakabo bima kandi we no kwicira carrière. Nta mumenyereza n'umwe atokwifuza gutunga Rodrygo. Mugabe bivaye na tactique niho hano umumenyereza cyayisanga arakeneye Rodrygo cyane namukeneye. Cyane bivaye n'abafise kavuga ngo ndakeneye Rodrygo cyane namukeneye. Bien sûr Rodrygo afise ugwego rumwemerera gukina muri equipe ya Madrid akaba n'umutitirere. Bivanye n'ivyo atanga. Ariko no muzi projet ya Madrid muri team binavanye na style y'umumenyereza. Bisanga ari style dakena mukinyi mwiza nka Rodrygo atari uko Rodrygo atabishoboye ahubwo ari uko system n'ivyo umenyereza agomba gukora no musa asanga bivuga ngo birajyambira Rodrygo. Nkaca avuga ngo nubwo afise attitude
yo kwamagwanira uwo mwanya ashobora kwisanga muri ya project amukene yaranse gusohoka bikaba ngombwa ko yisanga ugateye kasubira abandi gihe kirekire kuko batamuha umwanya wo gukompeta yerekane ko ari mwiza kuri urwo ruhande rwiwe kuko Rodrygo ndamubona nk'umukinyi nubwo azoba mwiza ino sezo akaba yagumye atasohotse ekipe yatakisha Mbappe na Vini uzokina ugomboye Mbappe cyangwa ugomboye Vini kandi aba bagomba kwama mu kibuga kuko ico batumye Xabi Alonso ubaka ekipe mugabo turifuza kubona Madrid Mbappe na Vini bagira gute banywana Mbappe na Vini niba batanywana ni kibazo kuri Xabi Alonso kuko gusohora umwe muri bo ni solution ya nyuma izo bamviza jogeza muri kano kanya kocha do ekipe kina mugabo irimo Vini na Mbappe beza ko turazi ngo nituronka Vini na Mbappe beza umwe yemera gukorera ubundi muri domaine yiwe Mbappe agafasha Vini kudribla Vini agafasha Mbappe gutsinda aho mvuze umwe wese muri domaine yiwe ari for gusumba yindi abo bazobana muri uwo mwanya hamwe wo wemeye gusenda anaco gituma mu byo batumye Xabi Alonso harimo ekipe kiri umupira ugihosha ariko itera n'igitsuru mu adversaire kwereka ifisa abastari bakomeye bari capable yo guproduce ivyo tubazi ko canke bakanabirenza ibi rero Rodrygo hamwe ekipe yanabishika ko biratuma yicaza ugateka asubira abandi kuko azokina basubiri nagiye na kimwe Rodrygo gozogera werekana ugwego gwiza rutume Madrid bakuri pressure yo kwicarika Vini canke Mbappe mu gihe umwe muri bo niyo muri buri basatasotse bigwa amahirwe yo gukina sino ibisiga no munsi biragaragara ngo ekipe nta muwinga w'ubugiga ikeneye kuko uwo bigaragara ko ekipe ico kibanza afise indi rero yo kugaruka ku organize urukino hagati mu kibuga no witwa Arda Güler kandi Arda Güler ugiye kuraba profile afise niba bimuburamo uje gukonkiransa Arda Güler si Rodrygo mwiyorora ahubwo ni Franco Mastontono aza kubatse muri Madrid muri no weekend rero aha kuri question y'ukuntu tumuzi Donatien nk'umukinyi yamagwanira umwanya deja hamaze kuba magaze nubwo yo bayiteguye kugira gute kugwanira umwanya kigira kabiri turazi ko Rodrygo arafise tala imerita kuba yo gugwa miliyoni 100 n'izirenga none kitike yaguzwe 95 Rodrygo yamugura erega Florian none abwije none vitsi nimba yaguzwe 150 no munsi umupira w'amaguru abakinyi bariko baragugwa cyane gusumba ibikorwa batanga bon Florian Wirtz n'umukinyi mwiza mugabo wa sezo zinga mbe umaguzwe zingahe Matheus Cunha yaguzwe zingahe Matheus Cunha yaguzwe zingahe Alexander Isaac musagomba gugwe zingahe n'abakinyi beza mugabo Rodrygo gozo no munsi afise nivi mwemerera kugugwa amafaranga miliyoni 100 canke ziri hejuru hega Rwanda meme ya na niveau Rodrygo no munsi afise still afise profile yo gustare kuko hari abakinyi ekipa agiye gukinira byanga bikunda nako ari abafana ekipa Rodrygo agiye gukinira byanga bikunda bazovuga ati Madrid oje kutudeseva urarekuye umwana w'isezerano turakurikiye Rodrygo ya cyane hari umuntu azogura ama Arsenal ko ari kwiguze Rodrygo atari umufana wa Arsenal kavuga ngo Madrid turahevye nibo benshi jenguze ama Arsenal ko Rodrygo afise profile y'ubustare kuko hari ama club menshi yitwa ko akomeye anahanganira ibikombe vya Champions League Rodrygo yo kwisangamo ya kuri poste yiwe habi bubamfu habi buryo abasanze bakagomba guhungabana ya gusa ikibazo rero ncangaruka ko nimba Rodrygo Amerita kugwa miliyoni 100 paraporo ku isoko gigura n'igurisha no munsi aho rigeze nimba Amerita rero kugugwa izo miliyoni 100 ikibazo gica kiza ko Rodrygo yateye umugongo Tottenham ati nifuza ekipe nkuru hamwe no bansohotse muri Real Madrid Tottenham muri indwi turimo basabye urusha Madrid ati durusha twiyagire Rodrygo arabwira ati nubwo muri capable mwiteguye ko mushara Madrid yama mukama Liberté mushaze n'ibintu bitandukanye Tottenham zindayibona nka ekipe yo mbandanye ngira umukinyi do class mondiale yo ntakariza ivyumviro aca itera umugongo kandi naje dafata kandi uravye nka Everton ire kuyu mugabo nka Richardson akisanga muri Tottenham ubona ko habaye shit ya niyo hano cangaruka nkacavuga ngo nimba yansi Tottenham akaba ari karaviza ekipe nkuru canza kura probability ro mu izo ekipe nkuru uno munsi barovyerekana ngo Arsenal kugira ngo inzize Rodrygo gozi nuko yasohoye Martinez canke Leandro Trossard karavugwa muri viseur za Borussia Dortmund mugabo je ne pense pas ko 100% bizo bikwe nkamwe Arsenal rekura Trossard kwica yinziza Rodrygo ahubwo ikintu mbona hamwe borekura nk'uwitwa Martinez kwinziza Rodrygo byoshoboka ariko kandi ntituzi dossier witwa Berechi eze kwico kibanza nyina higeze kuko ashobora kwamviza aje kuvuga ngo Berechi zarazimbutse par rapport à Rodrygo kandi aramenye Premier League par rapport à Rodrygo kandi uno munsi imyaka 2-3 yeze kwico kibanza sico Rodrygo ariko arakina Rodrygo nivyo kina ku 11 kandi ari Alezi twarabibonye katari gake mugabo uno munsi imyaka 2-3 yeze Rodrygo yagwanije kibanza ciburyo cyane gusumba icibamfu aba ari Alezi kuko icibamfu cyarimo abastari kumusumba tuze kuri equipe bita Manchester City uno munsi ndavuga ko byinshi bisa nkaho mercato yabiri close iri close ariko bariko bararondera uburyo ku 11 iri close ariko habi buryo habi bamfu yisanze muri Manchester City Rodrygo yoronka umwanya wo gutangura mugabo mercato rero ya Manchester City Manchester City yo kwiprecipita kwinjiza Rodrygo byanga bikunda
kubibanza tuzi ko Marmoshi yohakina Jeremy Doku yohakina uri kuraduza bagiye batandukanye tuzi ugwego gwa Phil Foden iburyo niki uzosabwa rimwe na rimwe gwengeka bagiye batandukanye kabana n'ibibanza muri mediane. Man City yemeye kuvuga ngo reka twiprecipitate tugire Rodrygo bien sûr yoza mugabo no musimbo na mercato ya Man City hari cyo tuma biprecipitate bakaja muri deal ya Rodrygo goze nje kwa Liverpool ni mercato ariko barasesa amafaranga pe ariko Liverpool sinzahanu bivye gikorota gikomeye cyane cino tari ko barasesa kusigura negurisha Liverpool ko barasesa amafaranga pe mugabo dufasha karorero ubunyene kibaze kwinza ugwe kitike kuri ziriya miliyoni twabonye yinjije Frimpong yinjije Kerkez hari undi binjije ninde binjije Frimpong binjije Kerkez ugwe kitike binjije Florian Wirtz dufashe Rodrygo kugira ngo bamwize muri no equipe kuko dossier Alexander Isaac ni barayeba yo ishobora kuba umwanya n'umwe tukumva ngo irakunze ibaze dossier y'uwitwa Alexander Isaac yakunze muri Liverpool niki kizotuma Liverpool cija kurondera Rodrygo Eragio Mercato hogera babwira sporting director n'umumenyereza ati mwebwe mugomba kutwubakira ibintu bimeze gute muragura abakinyi batatu cyangwa bane ba miliyoni amajana ane bo mu busatirizi ego bose bafite sans dobi imwe presque qualité zimwe urabona ko bisa nkaho na Liverpool iva na Eric Raseza ku isoko biva na target barindiye witwa Alexander Isaac bisa nkuko kuja muri deal ya Rodrygo navyo vyugaye Bayern Munchen yoyo yarigeze kwimurondera ariko no muzi nanovuga ngo bisa nkaho biri closed kuko deja bamaze kwinza Luis Diaz Marulanda ibubamfu kandi buryo nawe nzwo mujana nayo bafise Michael Olise bagomba kubaka ubusatizo bwizo na Michael Olise Hurricane Luis Diaz Marulanda probablement nyuma yabo witwa Jamal Musiala yaravuye mu mvune birumvikana ko Rodrygo gozi no muri Bayern injira aje witwa Luis Diaz Marulanda ashobora kwagera mugara imiryango turangirize kuri equipe ya nyuma nayo nyene yari yaravuze ko ashobora gufata ino risk ikamugura ni equipe yitwa Paris Saint-Germain mugabo ikintu cambere kica kimuzibira Paris Saint-Germain bari muri politique uvuga ngo bose barangana nimba bose bangana uzosanga Paris Saint-Germain ivuga ngo twebwe turajeje miliyoni 100 ego eske réellement twari dufise ikintu gituma tuvuga ngo vyanga bikunda tugomba kurekura miliyoni 100 tukinza umukindo profile nka Rodrygo ugasanga ayo mafaranga kuyarekura kuko naho bamuhemba kwa Paris vyokunda Hazard vyokunda kuko mugabo muri ya politique rero yo kurekura amafaranga kwa Paris yaba yo bahemba nayo bagura bakinyi eregi profile y'igistare Rodrygo afise niyo Vichy Varaskeri afise niyo uza gusanga akabagabo nka Osman wanashaka Osman Dembele no musi namugira umukinyi mukuru gusumba Rodrygo niyo uza gusanga ko abana bariko baraduga bagomba gushikira nka ba Bradley Barcola bisiguye ngo kwinjiza Rodrygo muri Paris Saint-Germain yoba squad ije kwaguka ukamenya ngo duwe na Barcola icara mutekane uruhande rumwe Vichy Varaskeri urundi ruhande mugabo bitwa Rodrygo goze Dembele ya attaque ari nako Rodrygo namubwiye ati no munsi uricara duwakine ntihagire cyo kurya ariko muri politique rero ya equipe yo kunganisha abantu na mishari rengeye na umustari gusumba abandi nuvuga ngo politique muri rusangi yo kutarekura amafaranga cyane muri equipe ya Paris Saint-Germain uno munsi ari ikintu cyotuma Paris Saint-Germain irekura miliyoni 100 ubunyene d'urgence kuri Rodrygo biragoye urasanga rero yamigwi yose Rodrygo yitwa ko yojamo mikuru nyuma yo kwanga Tottenham Hotspur wanashaka vyanavuze ko ashobora no kujamo turetse no kuba ngo yo mugura ariko vyigeze kuvuga ngo peut-être yo ijamo City Paris Liverpool bokwi Bayern n'ibindi muri nuze yo kurondera umugabo witwa Rodrygo urasanga iyo migwi yose bisa nkaho kwiyumvira kugura Rodrygo atari surprise ibaye bisa nkaho umenga bariko barabivamo gahoro gahoro ugasanga amahitamo ye nasigaye nayo ko Rodrygo abi Madrid none tukarindira Xabi Alonso agiye kwaba gute kuko na Xabi Alonso jewe novuga ngo ivyo ari karagerageza n'ibindi bigiye bitandukanye bishobora kumutekurukana agahindura ivyumvira kisanga arakeneye Rodrygo kuko je nakiranyemeza ko ugomba kumushira hanze n'ubura result abantu bazoguma bakwihanganiye warirengagije umwana ntituzi kizova muri Mbappe na Vini ntituzi kizova mu gukinisha Arda Güler hagati mu kibuga ntituzi kizova muri system y'aba defenseur batatu canke ino system ya 4-3-3 mugabo tubona isa nkuko ari nka 4-4 de Arda Güler yagarutse indani ushobora kwisanga bakwempoje n'undi gusubira gukina 4-3-3 kumbure waguze umukasere ko turumva ko Madrid byanga bikunda biragaragara ngo iracakene mu kinyo hagati mu kibuga canke irakene yindi fresher hagati mu kibuga ishobora gutuma rimwe na rimwe ugerageje vya 4-4-2 canke 4-2-3-1 canke 4 canke 3-5 n'ibindi igihe cyose vyanse solution ya Madrid zo kwisanga ngomba kugaruka muri 4-3-3 system classique yiwabo tubazi ko kuvana kera rero il faut attendre naco gituma mbona ikicoremesha Rodrygo akavuga ngo reka manze ndindira no mwaka ko cyose contrat ndende ari kumwe na equipe ya Madrid aracari muto tout est possible kuko adasohotse no mercato nubwo yamara umwaka yicaye
Rodrygo gozi yaba mu kwa mbere aba muri Mercatiza kwironansa gasohoka muri kwironansa gasohoka akisanga mu indi equipe nziza birashoboka. Sambiri zirenze ku minota igera kuri 29 muri studio zacu dukomeze gushimira cyane abakurikiranye inama ya siporo aho bose batumbereye.